dusabe pasiteri abasomera ijambo ry'Imana hanyuma araja kubabwira bagira intambwe kugira ngo babasengere. Kaze niho bababona neza kuko aba bari imbere boguma bahindukira barinda kubaraba, ariko ni byiza yuko mwoza mugahagarara hano bakabasomera ijambo ry'Imana ryo kubakira. Banza muhagarare baraja gufukama hageze ku hagarara murabo umwigisha nuko shishikara. Yesu nashimwe. Nibashishikare kuza, hanyuma nanje ndashimye Imana cyane kongera guhagarara hano no mu gishingano ishengero byaranezeye cyane ko nasanze risa n'igiwacu, kandi nasanze harimo abantu bacu no munsi mbere nabasaba ngo baje ku nitwarangiza tugerageze nje gutaha dukoranye mu kubanda yanje ija guhera hasa iri hafi guhera kiretse bongeye ikiringo. Shishikara kuza tubasomere ijambo ry'Imana. Nuko rero ndashimira Imana guhagarara hano, gashimira ababyeyi banje hano bemeye ko yuko mvuga canke nsoma ijambo ry'Imana kuraba. Turabe rero mu kete ya mbere Paulo yandikiye Timoteyo, yo ngoma burisoma ijambo ry'Imana igice ni ca 4 n'umurongo wa 15. Dufatanye n'ibi byakozwe n'intumwa 1:8 kuko ari je nabiteguye nije nca ndabisoma niho nonyarutse. Haravuga ngo ibyo bishire ku mwete uvyamemwo kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Byakozwe n'intumwa 1:8. Twumve ingene naho havuga 1:8. Haravuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu, Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Mana nishimwe. N'amajambo dusomye hano n'amajambo Paulo yandikiye Timoteyo mwana wiwe mu buryo bw'ubutumwa. So yari yarabyaye ku maraso ariko yari umwana mu buryo bw'ubutumwa. Hanyuma aramwandikira aya majambo avuga ngo ibyo bishire ku mwete uvyamemwo kugira ngo kuja imbere kwawe kuzonekere bose. Aha ngomba kuvuga ijambo ryo kuja imbere. Mwebwe mwabatijwe, Mana irifuza ko mutoguma mumeze uko nyene ngo mugume uko muri. Yifuza ko mwoja imbere mugakura mugatera imbere, ntimugume muri abana mugakiza. Kwanu ashobora kuba abana mugakiza naho boba bakuze baboneka bakuze ntibaje imbere. Kandi buriya umwana ataje imbere arababaza umuvyeyi. Abavyeyi bibarutse barabizi yuko iyo uramutse uvyaye umwana ntakure, mbega birababaza canke ntibibabaza? Birababaza canke ntibibabaza? Naho urambona abana umuntu avyaye umwana yavyaye umwana munini, naho twara dusengera kera, yavyaye umwana mwiza munini baramuhanahana mu isengero bakamutembereza barango iki kibondo ibi bitama niko basanga bariko baravuga abavyeyi. Mugabo wavyaye ukana ku ruzingo yaranyegeza basanga yakanyegeje, ndibaza ko nuba ariko bimeze usanga yakanyegeje yapfukeye kuko ntiyokerekana nuko ataje imbere.
hari abakirisitu bataje imbere usanga nega nigisha mwebwe n'abana usanga umenga n'abana bagwaye umunyage abavyeyi barabuze mwana agwaye umunyage ntaduka naho ugaburira naho wonsa wa cyangwa atakigenda ndipfuza ko mwebwe mwoje imbere mu izina rya Yesu nashimwe kugira ngo ibi by'Imana nabyo nkuko mu isi batera imbere niko no mu by'Imana abantu bagomba gutera imbere namwe ndifuza ko mutera imbere mu bintu bibiri ubwa mbere mu bya Yesu mu byamuhemu ubwa kabiri kandi no mu buzima busanzwe ndipfuza ko mwotera imbere mu izina rya Yesu kugira ngo umuntu atere imbere hari ibintu bitatu ategerezwa gukora ubwa mbere akora cyane ubwa kabiri ayaga n'ababifise baronsa pana kuyaga n'abakene ukayaga n'abakene ntacyo uzopfushitseko mu by'imbwe mugomba gutera imbere uyaga n'ababishoboye Yesu nashimwe uyaga n'ababishoboye uyaga nabo byananiye Yesu nashimwe ubugira gatatu ujya bike ni ushobora kugira aho ugeze ukajya ibingana n'ibyo wakoze ku munsi ntuzopfugiye imbere Yesu nashimwe icyo tuzoyigaruka ko hanyuma rero hano tubona Paulo ariko arahanura uyu mwana wiwe yitwa Timote kuja imbere naciye nsoma hariya mu gitabo byakozwe n'intumwa aho tubona ko Yesu nawe yaragomba ko abantu asize ku isi baje imbere nanezerewe igitegere nanye baza pastor ni bangaye ati ni 50 twasanze haburamwe umwe mbwa mu biharuro bazugira ibiharuro 50 iroroshe guca ushirako kimwe birakunda none rero hari iminsi 50 dusanga muri Bibiliya nga twisoma mu Malewi igice cya 23 iyo minsi ni umunsi wa Pentecote ushitse hari ukuntu Yesu yabwiye ngo muzoronka ubushobozi mpwemu yera niyabazako Yesu nashimwe ku munsi ugira 50 Yesu aduze Pentecote bisigura ngo umunsi wa 50 nta kindi bisigura uyo munsi ugeze bakoraniye hamwe bariko barasenga kuko hari haciye iminsi 40 Yesu araduka umunsi ugira 10 ukwiza 50 uyo munsi niwo mpwemu yera yurukira ku ntumwa aho bari hose ngo huzura igihinda kandi haza ngo imbeya zaka ku muntu umwe wese ahari umwe wese abona urubeya kuri mugenzi we mukanya indimi ngizo batangura kuvuga ngo mu ndimi zimwe zimenyekana zitamenyekana Yerusalemu hari ahantu hakomeye hari hameze nka kujya mu hari soko mpuzamakungu nka kujya kwi Dubai hari abantu baba ku isi yose bari bakoraniye Yesu nashimwe abaje kurangura niho bari abahasanzwe niho bari baraje kera baza bumva ariko ravuga indimi ati mbega ibintu biki byumvikana ngo umuvyuru uraje byumvikana ngo presence y'Imana Yesu nashimwe naho mu gitabo cy'itanguro 11 hatwereka ingene abantu bavuga ururimi rumwe buke Imana igakizana indimi nyinshi abanagira indimi nyinshi hari izasigaye mu ijuru sema amekubwa hari izindi ndimi zasigaye mu ijuru abantu iyo bariko bagiye imbere mu ishengero izo ndimi barazivuga ndabivuze kuzivuga namwe mu izina rya Yesu haleluya nuko rero turabona ngo uyo munsi rero birakomera abaca baramenya ngo Yesu yaduze rabwiye ngo ndagiye hari ikintu nzobarungikira baca baramenya ngo bwabundi Yesu yashitseyo icerekana ko Yesu yashije mu ijuru niwo mpwemu yera yarungitse Yesu nashimwe narabwiye abantu bamwe mu gusozera narabwiye abantu bamwe ni buriya hari abantu bahora bagenda mu mahanga bakadubesha ngo barashitse kandi batarashikaye icyaretse abigishwa ko Yesu yashitse mu ijuru yarungitse mpwemu yera icerekana Yesu nashimwe icerekana ko abantu bagiye bagashika hanze bagashika i Buraya bagashika muri Amerika barungika amadolari haleluya iyo amena yanyu ni mpumuriza haleluya tukayabona atari kuyabona kuyumva byarashitse ntushikeyo cyane bakakwiba cyane bikagenda nako urashobora no kuba warabuze vuga ati nabuze nubije ngo areke kandi atamadolari rwamye natwe turafise dolari mu izina rya Yesu haleluya turafise dolari ziva mu bwami bw'Imana zitwingabire z'Imana haleluya
ndabivurije kuronka ingabire z'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabivurije kuronka mwemu yera mu izina rya Yesu. Nugukorana umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Ivyo mu vyamemwo mushiri kumwete mu vyamemwo kugira ngo kuje imbere kwanyu kubonekere bose. Akoze Imana buhaguruka tukabasengera. Buhaguruka. Pastor bakegera hano hama tukabasengera. Duhamagare mpwemu. Reka amazi y'ubugi andembemwo, reka mpwemu yera bariwa kanza mu bingora bikambuzama ro yanje na saba mpwemu saba mpwemu Mana data wa twese uhoraho mwiza, turagushimiye urukundo wakunze abari mu isi, rumwe rwatuma utanga umwana wawe ikinege Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi ariko bazohabwa ubugingo budashira. Ndagushima kugo rukundo ariko rutuma abantu bakura hirya no hino ukabazana ku musozi w'Imana ngo hahezagiririrwe. Ndagushima babene data iyo wabakuye, ndagushima ingene wabazanye ubengenga, ndagushima ko wabigishije ijambo ryawe ukaribaha bakaryakira mwami bakakwizera. Ndagushimiye intambuko wabatambukije uno munsi. Umuririmbyi yararirimbye ngo saha gusa hari hahandi ndagomba kuhanshitsa. None turabasengeye mwama habaciye bugufi bafukama kugira ngo isezerano ryawe ribashikeko. Warasezeranye ngo mu minsi yiherezo uzosuka mwemu wawe kuba ari n'umubiri bose, ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe bazovugishwa nawe. None abandi b'abahungu bawe n'abakobwa bawe mwami, kandi waravuze ngo bazokwambika ubushobozi mwemu yera baze ko babi vyabona vyo gushinga intahe aho babaye mbere na kure. Ndagushima rero mwami ko iri sezerano ry'aba bene data. None turabasengeye ngo basuke ko mwemu wawe mwami nyagora ku ngoma kugira ngo bakure, kugira ngo batere imbere, kugira ngo babe ivyitegerezo bashobore kugushingira intahe mwami aho babaye hose. Suka mwemu wawe nisezerano ryabo mwami, mwemu wawe yururuke, mwemu wawe aze agerere mu mitima yabo bahinduke, abazobabona bose mwami bazobone yuko ari ikintu bakiriye kidasanzwe. Ubasuke kwa amavuta ya mwemu mwami, imvugo yabo iboneke yuko barimwo mwemu yera, ibikorwa bakora biboneke ko mwami bakiriye mwemu wawe. Nibagenda ntibaruhe, niba mwami bagira inzara n'inyota byo gusenga Imana. Urakoze mwami, ingabire zose zitangwa nawe bazozakire, bazokora ibikomeye, bazoba bahizi mwami mu kwizera no mu gukorera Imana mu kuri no mu kugororoka. Urakoze mwami, ubarinde bizimya muriro vy'iki gihe, ubarinde bizoba basamaza kuko benshi mwami baracarugwaruka. Uzobarinde baba daimoni bariko baratikiza ugwaruka, bazoguhanga amaso, bazohagarare neza mu gakiza kugira ngo kuri wa munsi mwami uzoza kujana ishengero ryawe uzosange biteguye bambaye kugororoka atagasembwa bafise, kugira ngo bazokumve rya jambo ngo nimuze mwese abo ya data yahezagiye, ngo nimwinjire mu munezero wa shobuja. Urakoze, turagushimiye, turarorereye ivyamwa bazokwama mwami, abandi bazobamure ko ivyamwa vyiza kubwaba bene data, kubwa mwemu yera abo bazohindura amahanga menshi.
urakoze turagushimiye kuvyumvise kandi witeguye kubabatiza uwo mubatizo icubahiro kizobicayo niwe bibakorera natwe turavyakiriye kuko wavuze ngo ico tuzosaba twizere yuko tukironse tubisavye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen amen mwami Yesu abahezagire musubire mu bibanza vyawe